Man Imana niyitora umuntu rero honorable Gatogwasa nimba ibi bintu vyaramwanke ko yoba umukuru w'igihugu akaba yararongoye mu rero n'ubu nkubu nta mugambwa nagira urumva ibi aguma aja hariya nijya nino agenda garuka yitwara girane bya bintu nashaka bireka ari karakura ari karasaza Rwanda RPF inkotanyi yasohora ivuga ko hari umusirikare wabo yoba yafatiwe mu Burundi uwo musirikare makuru haravuga ko yoba yarazimiye akihinda akazimira nk'umuntu usesangurira ibintu hafi uri umusirikare ukihinda ukazimira ibyo rero bamaze kuronka za mentalite z'abakongomani kuboregwa kivagabo mani nta musirikare yatojwe ico bita gutozwa muta nimba ari abantu baba bari seriere n'abasirikare Nkundira kandi turamutse mwebwe mwese mudukurikirana muri kumande zine turabahe mwaramutse namwiriwe biravana umwe wese naho aherereye so my name is Ram Promote bando camera utarakora subscribe like share comment bandanye bikora kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Today is another day, another blessing and a beautiful day, another beautiful day. Twongeye kandi kugaruka na Mr. Koresha umwanya yes gute uheruka baragututse cyane abanyarwanda I don't know why sinzi ko kumwe bazibonye abanyarwanda nivyo bashoboye nta kindi bashoboye atari gutukana umva ntibazi gucreate ibintu bazi barindira ivyo we ukora haba bakagutuka kandi rero ntibakunda nawe ubatuka barerega usanzwe ingwe ikurira abana ikagutanga kurakara kabisa je barandembeje n'ubugesera barandembeje mugabo ebana guys ufise ico waneguye so gutukana uraza nawe ugapambana urapambana nabyo turi muri demokrasi bareka ivyumviro bikagwana neza cyane yego kabisa navuze nabi uramvuguruza yego uravuguruza nawe ugakora ibindi ubitakuraba naho wikirenganira ukibandaniza uto ko ari abantu bakurikirane ama video batabishireho batabiha umutima batavyegereza umutima yumviriza gusa kamenya gusa updating ibintu aho bigeze kaca yibandaniriza inzira kabisa koresha umwanya twakire cyane bro merci beaucoup nashitse ya mu Rwanda maze kuba umuntu wacu kandi nizera ko vuba uzoguma uri umuntu wacu biboneka ko neza abantu bakwishimiye yabanyishimiye c'est bon ni vyiza ariko vyose nibikogwa kandi twarabiharaniye kabisa yes abakuru tuguma duhereko hariko haraba igihuha kadacita igihuha kivuga ko Agatogwasa yo bagomba kwicwa ubutegetsi bwacu turashaka neza ino nkuru tuyivuguruze kuko ari cyo tubereyeho bwe ibyo bintu ukivyumva nabonye wana bipostinze ku mbuga zawe yego wewe ubivuga kwiki ubonye bijya bintu biriko birakwiragira ngahana hari urazi mu bisanzwe twebwe abarundi bene wacu je ndatangazwa cyane n'ukungena aba barundi bacu ndavuga aba bantu bakora ama commentaire abantu bakurikirana ibi bintu byacu n'abarundi bacu kandi batuzi neza tubana tugendana dusangira ariko ntatahure ikintu uburi kurakora buryo ibintu batwicara ngaho tukabivuga hari imitima y'abarundi benshi yari yarahungabanye mu za 2015 yasubiye mu nda turi mu bihe by'amatora uvyibuka amatora ntararangira sike 2027 kabisa bashinga amateka yararangiye amahoro n'umutekano mu gihe kera wibuke neza yuko ibihe by'amatora zabarinduru kw'abari guhunga kw'abari ukigiranira nabi wasanga atabantu bakicarana bone dusangiye umugambwe ntacyo dusangiye wewe uri umuki ubu urabona yuko leta yacu yamaze kwishira ku murongo none twebwe kubera iki natwe tutofasha leta gushira ibintu ku murongo kandi dufise ico tuje twokora dufise ijwi muri abambasaderi b'igihugu yego musa turabambasaderi b'igihugu sivyo igihugu nico rinda kuturondera kitwicarike ngo mwene mugira uko bamwe ba James Kabarebe mu Rwanda bafata mikro bakabwira abanyarwanda ngo kubera kimwe mutahaguruka ko ngo mwe mudatukana ko namwe ngo mutagirane ngo ngore gasimbunda oya mutareta yacu yizeye yuko ni nka kujya wareza umwana ubuza tuno umwana wanje aragamburuka uno mwana wanje arazi kwakira abashitsi uno mwana wanje arazi kuyagisha abashitsi ububizi nturinda kubimubwira kumusubiriramwe twe rero baratwize barazi yuko duciye ubwenge barazi yuko twebwe dukunda igihugu turaba patriote b'ingufu sivyo rero ndatangazwa cyane abantu abarundi badatahura nka jiwe koresha umwanya cy'abarundi batarantahura jiwe sinzi frère je ni murabona bifata igihe ubusanzwe twabaye je rero abarundi babaye igihe kirekire mu ivyo bintu muri ivyo bintu bisaba ko
abarundi bo bazi yuko umuntu azi politike ari pacifique bazi yuko umuntu azi politike avuga ajeje kuvuga ivya politike ari aba banyandwi bacimamanda nibo bazi yuko ari bo bajejwe kuvuga ivya politike eske bobo ibi vya politike hari uruhusha baninze gusaba ngo twe tuvuge ibi bintu barabikunze barabijamo barabikora baravyiga barabikora natwebwe rero natwe tuko turavyiga reka kandi twe twiga dukora ni nk'iburaya why not koresha umwanya kweri kijewe nanje ntuvu ivyo bintu mwita politique edareje nasanze politique ataho wihungira ibintu byose tubayemo ari politique none amashure yonyene twigusanga ari politique amasengero yonyene no gufungura ni politique none urumva politique abantu bibaza yuko ari ibintu by'ubwicanye abantu by'ubwisirikare oya politique ni integuro yani ni kujya utegura akarere kawe ugapanga ikintu ngo ndakigenza uku umuntu azogisange kimeze uku nzokibe mwuku urumva ni guteka umutwe mu bisanzwe niyo mpamvu bavuga ngo politike yanakangwa iri hasi politike ngo president kanakangwa iri hejuru ni politike urumva bo bazi nubwo mu bisanzwe ni mu bwonko nibwo bukora nta kindi rero jewe ukunyene jewe edaire n'ama inspiration menshi ndakura ku majambo numva ku ndongozi zacu je nka Son Excellence ariko aravuga ndamwumviriza cera nanyigishije ibintu byo mu Kirundo ntavyo narinzi nabimenya ari uko afashe micro abivuze kabisa Reverend nyene iteka narumvise amajambo yavuze kuri Gwasa example ntumvise amajambo yavuze kuri baniyo mbari ntajye ntiyari karatwigisha erega twiga kujya nyene si ngombwa tuje mu mashure ngo tureke kurondera ubuzima ngo turi mu mashure twe imyaka yo kwiga yaraheze twiga ukunyene twiga dukora no akanda kumvise canda kanaliza je canda kiga ko gusuma nka kimbura mu mizi canda kamenya ariko mba naronse resource urumva ya ikibazo cyagitumere neza na neza ikibazo cyako Agathon Rwasa amakuru avuga ko agomba okay nico rero nagomba rece nta urukira urabona abo bantu b'inyanka Burundi babayeho mu kurondera ikintu gusa cyari cyo cyose mu nzira zose zocafuza igihugu cy'u Burundi barabuze aho batoborera urabona ko twazibiye mu mpande zose Rwasa honorable Agathon Rwasa burya tumwanka turamukunda kandi cyane pe sivyo ko n'umurundi wacu kandi Rwasa burya afite amateka maremare Rwasa burya Rwasa na nyakwigendera nkuru nziza yamusanze mu ishyamba sivyo na neva Son Excellence neva yamusanze mu ishyamba Rwasa bari bafite edaire objectif imwe ndibaza ivyo baranavyumvise banyene teka bariko barabivuga none ko twe dusanga intumbero we vyahindutse guti ngo dukorere hamwe igihugu burya ikintu gusa no mumenyesha ntara igice ndabivuze ko kuri leta nivyo bivugwa urona Agathon Rwasa arakwiye kutahura yuko gutwara kwitwa umukuru w'igihugu kera niho bavukana imbuto kera ukiri umwami wasanga bavukanye imbuto kugira ubu umukuru w'igihugu utware ugira ubutware uteza kuba ari impano yawe kwanza naho na je noshaka kuba president nimba no bikenera no kubera iki abakuru b'ibihugu usanga ari bake ubutegetsi bujya buva ku Imana mani ni confirma uzorabe ni Vatikano hari ari ikimenyetso kimanza kuba babanza kugira kakotse kakaduga ego kaduga hejuru mani Imana ni yitora umuntu rero honorable Agathon Rwasa nimba ibi bintu vyaramwanke ko yoba umukuru w'igihugu akaba yararongoye mu rero n'ubu nta mugambwa nagira urumva ibi aguma aja hari ya nino agenda garuka yitwara girane biya bintu nashaka bireka ari karakura ari karasaza ntasazire nabe barundi bamukunda kero afadikanye n'umugambwe none ivyo abona bitagenda neza nabegire inbox kuko ari muri system none so umushinga amateka nari mu namashinga amateka naje hamwe nabo abahimitwe ko bamwe bakuriye abahimitwe kuko baranamwumvira kuva kera yarabakuriye urumva ariko nabo ni babonye umengo ubakuriye agomba hari kandi kagwi arimo urumva hari izindi ntumbero afise urumva nabone ntibomorohereza mwene wacu ariko kutamorohereza no kumushiragura gato yabo kugira babandanye ibikorwa byabo by'iterambere ntabatobere kabisa kuko wewe uravye n'amajambo Son Excellence yavuze warumvise neza ko yavuze ati arafise abantu bamutuma
numukore Byavuzwe na nyene icubahiro. ego byavuze na nyene icubahiro sije nabivuze ni son excellence yabivuze Gwasa arafise abantu bamukoresha kandi nuko nyene naba niyo mbarega bari bafite abantu bariko barakoresha aba bose ubona bavuga nabi bavuga nabi igihugu bagicafuza barafite abantu babakoresha abo nabo n'abazungu naho hakujya mu Rwanda urumva rero ivyo byo kuba bagomba kumwica Gwasa ivyo ntabwo ari vyo pe kubera sha none gasha we uri mu gihugu ari mu gihugu rega Gwasa ari ngaha mu gihugu cy'u Burundi ari ngaha nyene sivyo none icoba idare ni yapfa asoba ba Adolphe ba Lieutenant General Adolphe Nshimiyimana ntibapfuye urazi intwari twabuze tuvuge ko azobapfuye nkuko abandi bapfa azobapfuye man urupfu rwageze nta uruzibira kandi nyene kurisha umwanya Agathon Gwasa n'umuntu biboneka ko nawe nyene ibintu byo gutwara biguma muca mu myanya y'intoki wowe ubona bipfira hehe kuri we bipfira mu ntano yavyo afise ntiyatoranijwe ujya yaba yaratoranijwe kuba umukuru yaba yaratwaye vraiment none ntiwibuka amatora y'imbari ya 2010 ndaribo bari ko baranyinyana na za Frodebo bariko baranyinyana kandi Gwasa yarafise power na wene ariko rero imigambi ya CNDD ni ya FNL yari imwe yari imigambi uko baje bava hamwe sivyo rero gutoranwa rero uwatoranijwe niwe yaciye atwara suko ngo yamusumbije ngo abakunzi benshi cyangwa yamoya uwatoranijwe ni watwara mwene wacu kubgawe rero Agathon Gwasa akwiye kubihe navyihoze ntadusazire nabi kuko mu mutwe wiwe arashobora kwishiramo ibindi bintu ugasanga ariko arana dekona ariko arasanga ariko avuga nabi kubera we azi yuko ashaka gutwara par contre ari ibindi bintu bimurindiriye apare gutwara rega kwitwa intwari singomba ngo umukuru w'igihugu kucya hoya kabisa cendaze abantu benshi none Adolphe Nshimiyimana yarabaye umukuru w'igihugu n'ubu turacamwibuka sivyo abantu benshi sinorinda kubadondagura bakoze amateka mu gihugu sivyo batigeze baba abakuru b'ibihugu natwe benga usanga turiko turaba intwari tutarinze kurondera ubutwari tutarinze kuba ngo aba president bintuze kanaka we urumva ubutwari ni kujya abantu ubahereza iki nigiki uri kurabigisha nigiki uzobasigira nigiki uri kurabaraga niko asa n'ubona yuko ari karasiprima ibintu ivyo turaze none azgumya tweka ko agomba kugwanira ubutegetsi mu gihe vyamaze no gusarisha sivyo mu gihe none wowe igihe baniyo mbare bahatswe gutera amakudeta Gwasa bivuze ko iki sinumva discours yiwe ntaca bivuga ko ariko bijya bari ibintu bibabaje buri murundi wese bijya kubera twagira duhekugwe burya ivyo bintu vy'amakudeta vyakorwa na Buyoya izi ntwaro mani za demokrasi k'ivyo bintu vy'amakudeta nukubanda bicafuza igihugu cacu urumva nukubanda bitwirikanisha habayimo kudeta ubundi hariho ibintu gitakaza igari ni vyinshi gitakaza kwera nka linye baba bariko urumva babanze gasubira inyuma kuba abari akajagari kwa ndi witerambere urapunguka yego abari akajagari mu gihugu abana nabo urumva intambara rigica yaduka muhungu nta muntu wotera kudeta je sindakubeshe nta sende de utegwa kudeta ngo vyijane muta oyaye ivyo bintu boba bashaka kudukwegera ahubwo n'abantu bashaka bakunda barundi ntabazo kuyumvire kuvogera ubu butegetsi bwashizweho n'Imana nta bizokunda kabisa ego none abantu bariko barakoresha izina giwe Agathon Gwasa babifatanya n'urupfu bashaka ko bavugiye ko bashaka iki musanze arashaka kuba ari na truke ziwe rega ko nawe nega no munyepolitike ko Gwasa urabona nk'ubu arashaka kumara amezi 5 6 atari karamvugwa rega atakintu niki kiriko kiramuvuga ko agomba kwicwa amakungu nashaka kubitanga irashaka ko ari trick oya amakungu ivyo bamaze kudepoza mu makungu ni vyinshi mani amaraporo ku Burundi ni menshi cyane gushikaho 2015 bafashe ibihano Burundi bufatiwe ibihano amaraporo yatangwe mu makungu ni menshi cyane rero n'ubu baracakomeza rero twebwe turiko tugana kwiterambere ivyo batanga ama message batanga bahereza hariya twiye n'ibiturabamuta leta yacu cyo ndayikundira hari ibintu data mu mwanya ivuga ati none gashaho mwe muteme ko tujana ku murongo kuri ivyo mushatse nta kibazo twe turi ku barundi bacu ko dukora abarundi bacu bazodushimira n'Imana yacu murako kwibandanye duhezagira iracyo ko rino trike za Gwasa
ariko arazigirana kugira ngo vugwe ajye ku kirere hirya nino none ntuzi yuko umutware pisi avuga ariko agarukana ikizere mu bene gihugu erega ivyo birashobora kwereka bene gihugu ngo we ntuzi no inyakaburundi ko zishaka gusa ko abarundi bagumuka zishaka ko abarundi bagumuka nta kindi ubundi niyo objectif ya niyo objectif abo rero bashaka ko bagumuka ntibari no ngaha mu gihugu niyo mpamvu rero bashaka ko gwasa ngo bitwe ko yishwe ko agomba kwicwa abarundi bahaguruke ubwo ntiba bari ko arabitegura bakamwica kugira ngo none si vya bindi nyene erega ni vya bindi nyene nawene gwasa honorable agatogwasa ameze umusanzu ari karegwa nk'umukecuru nzi ko n'umukecuru mu muryango yashaje gose aregwa kujya ku mwana wowe umwuzukuru ni urashaka kumubwira bibi tugende twicara hana akabibi nagiye kukugurira ibi nibi urumva ajye yicaye honorable wacu rero ari ashaka abeho umengo arafise abantu arindira ko bagira uku urubona yuko umengo nta ninguva kigira zo pambana urumva mani jari n'ibintu ntatahura pe natuze areke imana no mu myaka 100 yotwara nimba byaranditse ko azotwara igihugu kabisa no mu myaka 100 yotwara rero anabireke abamamisha barashaka no kumuripura kugira bavyegeke nyine ku Burundi tuko tuyibona bakora propaganda atandukanye propaganda bakora baravuze ko ikibuga c'indege cyahagaze ryari ari propaganda kwera abarundi nivyabe nyine abarundi bagumuke ngo turatewe ngo twiruke canke babuze ingenzi kuza yego ingenzi nizize kandi Burundi imana ari visit ubundi none iki kintu cuko u Rwanda rutajyogwa nuko abarundi bafise umutekano buri munsi twaba tubona bashaka guteza umutekano muke ngaha wewe baza ko biva kukikurisha imwana objectif ni imwe nyene biva ku nzigo biva ku gushaka Burundi biva kubika oya niba gushaka Burundi kubera bo bushaka gute wewe ushaka igitugu ko baragira Goma na Bukavu ngo niba bifuza urumva canke cibitoke nani u Rwanda gogo inumbero yago kuva ke twame tubisemerera igihe kirekire cyane mu bisanzwe urazi ko ari ya impaya hima ikiri mu bwonko bwayo impaya hima iyo rero yaramaze gupfa ibara ryaraguye ntibigikunze kandi mu batumye bidakunda namwe murimo twe nura yuko twasahirije Ngano simbiza yakoze aravuga ko amamiliyoni ariko ku mitwe yanyu cyane ego ivyo nivyo erega niko biri kubandanya rero mwirubara oya nta kibazo tuzobaho imana iradukunda mu imana y'abarundi imana y'uburundi iradukunda kabisa koresha umwanya genda kumva cyane reka duce ku nkuru ikiravugwa mu Burundi no mu Rwanda bari tubonye itangazo ryo mu Rwanda RPF inkotanyi yasohora ivuga ko hari umusirikare wabo yoba yafatiwe mu Burundi uwo musirikare amakuru haravuga ko yoba yarazimiye akihinda akazimira nk'umuntu usesangurira ibintu hafi uri umusirikare ukihenda ukazimira ibyo bintu wobisasangura gute rega n'abasirikare b'abanyarwanda barakunda Burundi barakunda Burundi kandi man ni gero abona umusirikare w'umurundi yataye controle nkizo urumva imyitozo mike bavuga ko yari yaborewe nabonye byo mu Rwanda bivuga ko yari yaborewe uyaye ntabwo yari yaborewe ahubwo basa kumwigarama numva ko baca bamushibura nk'akanuka ati tok uyo ni turi kumwe genda shaka tuza kubihuza ese asura mu Rwanda oya ibintu bimeze gute urumva uyo abasirikare bagona basigaye bafite mentality z'abasirikare b'abakongomani nibo banwa batigerera nibo wasanga ubuzima bwabo umengo s'abasirikare kandi ingese muri Kongo none sibo batora muri Kongo nyene rega ni babandi nyene baja kubesha ari bikwegera Kongo n'abasirikare b'u Rwanda bujya mu bisanzwe abasirikare b'u Rwanda basigaye bari seriye nabakera aba bashasha bose n'abapeti bo mu isite bishiriye yo gusa n'abapeti baja gutora izagoma nyene za Bukavu batabuga isirikare sivyo abapijene bo mu Rwanda bose nibo baguma basunika injira nitegeko umva kwinjira mu gisirikare sivyo kwa ni gihugu kigo citegurira intambara kizi ko kiri mu ntambara kigo citegurira intambara umva nta mujene kabisa kigisha rero bamaze kuronka za mentalite z'abakongomani
kuboregwa kivagabo mani nta musirikare yatojwe ico bita gutozwa muta nimba ari abantu baba bari seriere n'abasirikare uzorabe no ngahi wacu mu Burundi nta musirikare usanga ari karafyinata abasoda abapolisi ni bushaka gusanga ariko barafyina ariko mutabasirikare icitwe musirikare kandi rwaza abasirikare ikindi naco nuko ari bo baronka ama mission kero bazi ko n'abapolisi bara bagenda nabo bari bariseriye cyane abasirikare niho kironka ama mission yo kuja kugarukana amahoro n'umutekano mu bindi bihugu abasirikare nibo bagenda abapolisi byarahagaze rero bice tuma bayayata rero kubera ntibakibona amaraso ntibakibona amaraso aseseka umusirikare muhungu afise indoto zo kubona igihugu ciwe gihagaze bwuma giteye imbere cifashe kirimo amahoro ntashobora gufisa inatangwa ariko arihenda bijya n'ibintu usanga barabahaye gasanga ega bajya mu kubatwara no mu ntambara baba ni nko kwiyahura ko baraza abo babage kugwana nabo yuko atari bwa bwana barashobora kubaha n'ibidroge n'ibiyayura mutwe n'ibiki n'ibiki ati twagiye ko bavuga ati wana twebwe murakubita nimba mwicijana twe natwe dufuye twica basi babiri canke batatu urumva ibintu nk'ivyo nkabiyahuye nk'ujya rusanga bari bamwahuye bamuhaye ibintu urumva akaca yisanga yahamaze guta umurongo control tuko turabona igisigara cy'u Burundi kiguma gitera ibitsindo ya mu minsi yera bagwagiriza ko ruko rurashaka gukora ihunyabwoko ry'abanyamurenge ari mu iminenge ubu naho bafashe umusirikare wabo nta n'ugwara bamuriye ego tuvuge ko u Rwanda rurasomborotse u Rwanda rurasomborotse Burundi ariko Burundi mutanari action gukora ujya musirikare urazujya musirikare ko ari amahoro menshi Burundi umenga siho buri by'u Rwanda buvuga umenga nta mwanya ariga tuko turondera iterambere tuko tugana ku iterambere ntaduke n'abadusamaza uyo oyihenza gafatwa acica kwirira umuceri n'ibiharagi ku mpimba mu bandi atasumye atazi ingene vyagiza kuga amazi ya gusa kagira n'amahoro menshi hama amatoza agakogwa harige tuzosanga yari n'umurundi yari yarahenzwe hazoce yigishwa gukunda igihugu cyo tutfandanya akazi igikorwa cyo gukundisha abarundi igihugu buriya twe natwe turi mu bantu bigisha igihugu bakundisha igihugu abarundi nawe rero nibasanga amatoza ko amatoza arakogwa karakogwa nibasanga nyine yaranyereye canke yari yarahenzwe abarundi ntibazomugira nabi ya nabonye simbize gatumugara ko gatonya ikintu yakoze ryari avuga ko ijambo Rwanda risigura ikinyoma Rwanda bisigura ikinyoma Rwanda rusigurwa ikinyoma ubwo vuga ati koresha umwanya risigura iki ibirimo muri ca gitabo nimba ari ntuze niko navyumvise tuvuga oya nawe nasimbize na warutu nahora yiyongerereza ko yavuze ko aramateka yabwiwe n'umunyarwanda ya ariko aramusigura ngo bafashe umwanya baricara aramusigurira uko u Rwanda umusanzwe u Rwanda rwavuye ndiko ndarabaca ndabihuza no kukuntu bavuze ko hari abasikare b'u Burundi baturutse ngo bagikwiga mu Burusiya haraba ngo airport ngo yafashwe ego musanze abanyarwanda barabesha propaganda zose ziba sanga tarukuri ugasanga nta barabesha bafise ziyo nkuru ivanga barabesha bikwi urumva peut-être usanga ari wamuvumo nyene ukibabandanya ko urumva n'abantu uzorawe n'amasocial media yabo ugasanga ni kinyamakuru cegukira igihugu kiriko kiratangaza ibinyoma kitangajije ibinyoma tuvuge ko urumva ni yamatware mabi bafise ubutware amatware mabi ubatwara wenyene ni wana bahenda ni wana babwira ivyo bintu babigenza uko ko nta kinyamakuru cyo bakiri national cy'u Rwanda kiri professionnel cyo tangaza amakuru atavuye muri guverinema ni guverinoma niba hayo makuru kandi bababwira ati kopie kore uko nyene ni kubivuga urumva nje ndabizi yarabo twayaga none ibi bintu biriko biraba mu Burundi bwo si ryajambo bavuga ngo ikinyuma ntishigera gitsinda ukuri mu bisanzwe ikinyuma ntikigera ega twebwe kubera twe turi mu kuri imana y'u Burundi haje usanga n'uyo musirikare yaraje kutugira nabi ariko imana ikacimuhindukiza ati wewe ntiharagira wa muhungu ubwoko bwanje bwoko bw'Imana burarinzwe akaca urumva twebwe bamenye yuko ivyo bazotegura vyose ntavyo bizoba none koresha umwanya kino gihugu cacu bazungu baragishaka oya ni bateshwe bate n'igikunda gihugu cacu uvuge ko twicaye ku gahiye
twe turi kugaherega twebwe muta turi mu bihugu bifise itunga rinini mbe urazi ko n'abarundi benshi bafise imigisha itunga kama originalité twinsi yaciramera ibaze ivyatsi n'ivyatsi yonyene ubiranduye ukabigumiza usanga vyasuye kumera ubu twicaye ku nzahabu urabizi igihugu cyose ni inzahabu sizo mpamvu baguma batubonera kwe niyo mpamvu rero twebwe bakeneye gutabaganya Kongo bace batabaganya Burundi ariko Imana yo barundi ihera kuzibira muri Kongo amina gushika mu Burundi sana koresha umwanya kuziganiro ciza yego cyane je nabindi mfise no kubaza reka oya tuyaze neza reka barundi tubahereza ivyo turacari kumwe tuzobaha nibindi kandi tusaba Burundi kudushigikira oya niba dukunde je nabitanguriye kuko nta Murundi we reka kunjija ngo je ivyo bintu ndiko ndavuga ngo ibintu ndimwo uku jewe ndashobora kubabwira amakuru ya nyine iteka sivyo cyo kubabwira amakuru y'umushikiranganji wa mbere none nk'ubu murafise amakuru ya Bunyoni Alengiyome Bunyoni none nje ivyo natororokanije nk'abashikiriza maburika duheze guseka duheze kabaru abantu utanga message sivyo uburundi bene wacu uburundi bw'iwacu sivyo kumwanya ego basukuru baturazi buno Burundi ego hari amaraso menshi ashesetse kugira buno Burundi bubeho niyo mpamvu dukwiye kubukura no kubukunda turabukunda no kubukundisha abandi genda tangare y'umurundi ashobora kuyadukiza akagwanya uwundi murundi ariko umurundi akaja ashigikira uyo ashaka gutera akajagara urumva kandi rero wowe wundi ashitse nga ntazokurabira ngo waramushigikira rega benshi bashigikira ntibari no mu Burundi je twosangira n'amazi yo kunwa woncako ngoci wanjuka nkaguhindaruka najyana kabisa nibaze ko arakari udakunda Burundi ariko tuzoguma tubikora kubera ko bino bintu tumaze igihe gitonya tubikora ariko bikubirazana impact ego cyane reka dushima bose dukurikirana merci turabakunda cyane